nefisi yo programme yuko nduga kuraba umukunzi wanje ruguru so rero ukuntu vyagenze narashitse mu mirandi itegura mugabo umuhungu ndamutelefone twe twavuga ko andungikira itike mbona hageze saa sita ntara telefone ambwira ikintu na kimwe hanyuma 14 mbonye zigeze donc urumva nta tike arandungikira ca ndamutelefone aca nyitaba nijwi urumva nyene ko n'umuntu nkunda ni gute yogwara singende kumuraba kandi twe dufite ne gahunda yuko n'ubundi na lisanse kuduga kumuraba none agwaye niho noshandeka kugenda ngo kandi ngo ntashaka yuko uza ngo ntuze kumuraba sinze kumuraba kume nanje ngeze Bugarama nduga iyo wamenye kirakubabaza cyane byinshi cyane si kimwe si bibiri ariko bon ni ibintu biri privé ariko nagiye kumenya ibintu byinshi nagiye gusanga imyaka 2 yose nari ndayimaze ngendana n'umuntu ntazi ndiko ndapanga kuzokubakana n'umuntu ntazi uyu muntu même si atagihari ngo abikubwire byose agusabe pardon kimubabarire mu kwishura neza novuga umuembesire cyangwa umupumbafu cyangwa umuntu wese atari mwiza kuri wewe birasaba yuko wivugira make. Yes, hello, ndabaramukije. Jewe nitwa Andy. Mureke nyamakuru cyitwa STV. Ndabaye ikaze mu kiganiro gishasha. Muramaze kubibona benshi muri mwe muramaze kubibona yuko ari ikiganiro gishasha cyitwa isi dutuye. Twaragisiguye muri make isi dutuye canke isi tubayemo. Ubuzima busanzwe tubayemo. Ubuzima busanzwe duhuriramo n'abantu benshi. Twebwe turabantu. Duhura n'ibintu n'abantu bitandukanye. Muri ivyo byose biradusaba kugira urukundo, biradusaba kuba mu rukundo, biradusaba kugirirana urukundo, biradusaba gufashanya, biradusaba kugirirana imbabazi kuko atanumwe ari mwiranda hano ku isi. Nawe niko bitahura, nawe we uri kurakurikirana nk'iki kiganiro hari ico kikubwiye gikurikirana iminsi yose kizoza kiracako uzoza urabona kava yacu gikora jewe hamwe na Gynella mu nkundire mbane namuha ikaze nongera ndamuramutsa kubadida wewe oya tugasubiremwo kubadida wewe Gynella urahawe ikaze. Merci beaucoup. Gonga cheers. Gonga kandi twe twagize cheers kweke tumezo bateza kuyigira umeze neza yandaho vraiment ndiko ndanwa urabizi sindeka kumera neza jeyo nuko citron no musi sanzwe ngwiki coca orange no musiranye citron ko yarizo zihari. Anyways merci gose by the way uraberewe cyane. Thank you nigambira mbone namba yuko vugisha ukuri n'abantu bankurikirana barabiziko nakunda kwambara uno musi rero kubera ko uri special ndibaza na Andy ntimwari mumenyereye yambara uko no musi twawugize so special niyo mpamvu twambaye uko twambaye amahotalo dusa neza bansinzi turabere wantu kwabishe muri commentaire ndazibazo bivuga by the way mutubanire mutubwire muri commentaire ko tuberewe niba bashaka ko tuzoza turakora nkuko Andy yabibabwiye niba bashaka ko tuzoza turakora ikiganiro twambaye uko naho nyene nivo babitubwire muri commentaire bavuga ngo les goûts sont partagés. Donc ari abazokunda uko abazokunda ibindi bizoshika ariko iconzi ni kiganiro muzo kwa mukurikirana cyane kizoba gisa neza mu maso yanyu. Nibivuze ko dufise byinshi byo tuma dusa neza ariko kubw'Imana birashoboka ko tuzosa neza imbere yanyu. Ni kiganiro dushaka gukora twahaye izindi nguvu kuko kiraba umuntu wese ari hano ku isi. Muzokumvamo ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye, ibishinga ntahe, impanuro, inyigisho n'ivy'Imana bibaye ngombwa muzobibona kuko ntitwobaho atamana ariko kandi ntiwobaho atamuntu ukeneye muri no s'Imana. Kandi icivugo canje ni kimwe,
umuntu agizwe ubuntu n'abantu umaze kuronka ubuntu n'abantu ubufise ubutunzi bukomeye cyane ibintu birimo n'ibintu umuntu n'abantu nivyo navuze nivyo mvuze ati ufise umuntu ubuntu n'abantu ucuronka ibintu kandi ubufise amafaranga menshi cyane anyways tubaha n'ikaze en tout cas muzamura tubona turi babiri turi kumwe nanje niho nzobandi kandi vraiment nari ndabakumbuye cyane nshobora kwibaza nari nkumbuye kuza imbere ya kamera za ASE TV nari ndabakumbuye cyane cyane gose abafan banje uretse ko kiriya gihe hari abantu twajanye bon ndamutsa cyane ahubwo ari abantu bagukurikiranye niyo wagiye voilà nivyo nyene naguma ndamutsa cyane n'abafan banje ahandi kuri TikTok twaragumanye muri commentaire nkaguma mbona turagukumbuye kuri ASE TV turakumbuye ibiganiro byawe turakumbuye mwe na Andi inyota iraheze bagiye kuza barakubona minimum kabiri cyangwa gatatu mu ndwi ikiganiro tuzoba twakibateguriye muzoza muratubona muzoza murabona byinshi abatumire menshi bagiye batandukanye tuzoba twabazaniye kugira badufashe urazi yuko Andi hariho ibintu tubamwo ngaha ku isi kubera ko tutaba dufise aho tubivugira ugasanga hariho nk'ikintu jewe cambabaje kugumamo cyofasha n'undi muntu ariko iyo gishikirije kirafasha wa muntu vyoroshe niyo mpamvu y'iki kiganiro ugasanga je ndafise ikintu cambabaje ako kubera ko uretse ko hari abantu badafise abagenzi babwira ibintu ugasanga nta mugenzi ufise uganiriza ukamubwira nawe akabitanga message kuri cyaka kuwakira nabi bikazokugumamwo ukumva nyene muri wewe ugomba no guturika ariko iyo uronse umuntu canke ahantu ushobora kugenda ukaganira ugapartaja histoire yiwawe ukabwira abandi bantu kuntu vyagenze kumbure hari abo byofasha cyangwa no gufasha nawe ati kora uko nanje byarambaye ko naciye nkoro kica kirahera niyo mpamvu ikiganiro by the way mbere ko tukitangura neza naguma nababwirira amajambo iki kiganiro I don't care uzokomantiki I don't care uzoturyohererwa ntitucaringa ngo uzokomanta donc wowe kuzobona ikiganiro gikuru kubanza ukakiraba ndizera ko nutazobishima cyangwa nutazoronka ikimukora ku mutima hari umunsi tuzoshika ku nkuru yiwe tuzorondera abantu batandukanye bafise ama histoire bafise ibintu vyababaye ku byo twigisha jewe na Gynella bikigisha namwe ko muradukurikirana kubwiyo mpamvu mwebwe musanzwe mudukunda turabahaye ikaze mugumane natwe namwe bashasha turabahaye kandi kaze ntimuzotuve ko mugumane natwe muduhe umwanya gusa umwanya uzodusigurira ibintu byinshi turi kumwe nawe mu gihe kitari gito kandi ari gihe tuzogumana ibihe byose kuko ikiganiro nubwo anyways twaramanye oya warigeze kugenda ariko twaramanye mu buryo bw'umutima n'abamari ndiko mvuga en general twebwe babiri nabo tuvuze nabo ni kuvuga kuri ASE TV honyene ubundi bucutsi bwo ku ruhande buratandukanye no ngaha rero aba batuzi ku makamera dutegereza kumva kanyene ko tubanira ku makamera nyene rero turahari ni kiganiro citwa Dutuye isi tubayeko isi yacu ubuzima bwa misi yose mu buzima busanzwe voilà ibintu duhura navyo bibi vyiza umunezero umubabaro amarira agahinda ariko bimwe mu byo maze kubona muri no simana biragusaba gutahura yuko atamuntu numwe mweranda hari ku isi umuntu wese arakora amakosa mbega Gynella umuntu yakoze amakosa akwiye kwifata gute bon umuntu yakoze amakosa d'abord kimwe jewe sinovuga nkuko abandi bahora bavuga ngo iyo umuntu akoze amakosa ngo yihutire gusaba pardon jewe suko ndabibona ahubwo iyo umuntu akoze ikosa yumve ko yakoze ikosa kuko nzoshobora utahure ko wababaje mugenzi wawe utahure ko wakoze ibintu bitari vyiza ivyo maze kubitahura ni ucuranka na esprit zo kuja gusaba pardon bishobotse ukaja mu kibanza ciwe iya binkorera navyakira gute ikintu maze kubona ku bantu benshi iyo turiko turakora ibintu ntitwishira mu kibanza c'abandi benshi usanga turikunda kandi nkuko wabivuze nta wera kumbure natwe ari gihe bidushikira ariko nyene umaze kubona ko ari ikosa tahura neza ko wakoze ikosa ko wakoze ikintu kitari ciza kugira uronke ingufu zo kugenda imbere ya mugenzi wawe mubwira uti I'm sorry hama wewe wakorewe ikosa umuntu agusabye imbabazi ukwiye gutahura iki wewe ko wasabwe imbabazi
uribuka nawe ko ukose ushobora gukorera ikosa wawe undi nyene cyangwa ugakorera ikosa wundi mbe ni wamukorera ikosa uzokwibuka ko uzokenera kumusaba imbabazi niyo ataguha imbabazi uzovyakira neza ntabwo uzovyakira neza mu gihe uzi ko nawe umusavye imbabazi uzo uzifuza ko kubabarira birasaba ko nawe ugira umutima woroshe kugira ngo umubabarire mbe biragusaba kugira urukundo muri nose ninde yishoboje ku isi nta numwe ahari umuntu wese arafise icyo adafise umuntu wese arafise ubufasha aronera ku wundi ngo twobaho gute tukamenya tugatahuzanya gute ko gufashanya ari byiza wowe rero ufise inkuru ijanye n'iki kiganiro urahawe kazi nimero zacu ziri ngaho ushikirize inkuru yawe izofashe abandi benshi twebwe turahari kubera mwebwe mudukunda ya kandi target uko biri kose turafise inkuru zagiye ziratubako mu buzima busanzwe uko biri kose ikintu niba carakubaye ko kigahera niba caheze neza caheze nabi uko biri kose caragusigiye isomo carakwigishije mu buzima bon sinzi yuko nanje uzompa akaryo kuko nanje ndafise ibintu ndafise amatemonyage menshi noha abantu kumbure yo bafasha sinzi yuko nanje nzoba ndiko ndakoresha ikiganiro yuko nanje nzoshobora gushikirwa nanje voilà reka tugira uko ikibazo canje ca mbere nawe peut-être ufise ibindi bibazo ikibazo canje ca mbere ni iki mbe wewe Gynella niyihe nkuru wibuka yakubabaje ariko yagusigiye isomo ariko kandi wayivuyemo gute wiyakiriye gute nikihe uhanura abandi bizoba canke vyabayeko bon ushobora kuba unsubije kure canke unsubije kure mu vyiyumviro gusa narigeze sinzi ko naba narigeze kubivuga ngaha kubura narigeze kubura umuntu nkunda cane andi apana ukunda wakunda cyane bon umuntu nakunda cane bon yari umuhungu twakundana donc ngire kubera ko narakize gukora muri ASE mukundanye ya natangiye gukora muri umara imyaka irenga 2 mukundana after bibukundi sindabikuvugira ndabizi ariko ya wowe urabizi ariko bariko baradukurikirana kumbure ni babizi hari abantu bashobora kubona umuntu ari cool atwenga umengo nta kibazo na kimwe afise mugabo mugiye kuganira akakuganira ati wamwa ibintu ni wewe washoboye kubijera ibi bintu wabiciyemo gute byagenze gute anyways uwo mungu twarakundana andi kwa kundi mukundana n'umuhungu hama akakubwira ati jewe ndabirimwo nzoza gutanga inkwano tuzogira mariage tuzogira gutya muri famille baramumenya ariko jewe sinari bwamenye famille yiwabo sinari bwamenye famille yiwe nkamubaza donc urumva ko twe tumaranye imyaka 2 jewe ko nanumva ndi cool naramubwira ibintu byinshi byo muri famille wacu kandi urumva ko no muri famille wacu bari bamunzi abakuza mama papa donc famille yose yari imunzi rero jewe nkaguma ndamubaza none imyaka 2 iraheze sivyo nta famille yiwawe uranyereka uri kurambira yuko après une année donc inyuma y'umwaka umwe tugomba tuzogira mariage uzotegura mariage none nta famille yo nta n'umugenzi wawe n'umwe nzi nyene nkabimubaza akambwira ati kubera ko ntiyakora ni Bujumbura yakora ruguru mu Kayanza ikibi rero cyo kubwira umuntu azi ibintu byose kubera ko rero atabi udashikanye mu udashitse inkuru yishikane mu Kayanza ntitwiva bon mu Kayanza abanyakayanza ndabaramukije mwese nageze kuba njayo cane hanyuma arambwira ati ninamanuka Bujumbura ati nzokujana muri famille rero agacamanuka Bujumbura mugabo afise umwanya muto kubera akazi kugira asubire ruguru mu Kayanza rero jewe nkabanze ngo amanutse hateguye kumpuza n'umuryango wiwe mugabo nkatangazwa nuko asubiye inyuma atazanye ide yuko yonjana muri famille yiwe mugabo akaguma ndindiriza ati ntugire ubwoba ndiko ndabitegura famille yanje nini abahongle iki ibintu nk'ivyo nyene nkavuga okay hari ikintu rero abakobwa iyo tumaze gukunda donc wagiye mu rukundo neza basha ibyo bintu bavuga ngo urabimpumye nivyo uso kubona hari ibintu udaso kwiyumvira ubona umengo nibisanzwe ni wa muntu twemeranije kubana ubuzima bwacu bwose ugaca usanga uvuga ati bizoba biraza tuzoba turagenda donc ukumva yuko umengo nta kibazo
azobikorera aho yumva abishaka wumva voilà umuhungu mukundana ntiwo mushaka ko pressure ngutegezwa kuja kunyerekana iwanyu nawe ntayo yari yagushize ko kugira umwerekane voilà ni jewe ni volonté ndamubwira ati famille yanje iragukeneye bashaka kukubona so biragenda uko ariko Imana ntiyabishatse ko ivyo byose biba ariko vraiment nari mu rukundo cyane sitko munyibuka yararira sana bavuruga sinzi ko munyibuka andi bakabera mari nari mu rukundo vraiment guzuye so Imana rero ntiyabishatse gato Jine sorry kwanza pole sana ariko sorry kandi urahagurutse ufasha urugendo rugenda mu Kayanza ico kimwe novuga no kuba rugiye kuraba umugwayi bandanyiriza ngaho so uzuramfasha kwibuka kora ko n'ibintu ugiye kuraba umuntu agwaye ugiye kuraba ndagwaye byaciye hakurikira iki so ajya ama reaction niyo nshaka abantu bumve cyane donc ni wo munsi wankomereye cyane mu buzima bon yarante twe dufitanye rendez-vous yuko nzoduga ruguru kumuraba hanyuma uwo munsi nyene ndavyibuka hari vendredi uwo munsi nyene hanyuma acara telefone sindi kuvyibuka ndibuka twe tugiye gukora ikiganiro kuri Tanganyika na Miri na yani sinzi ko ico kiganiro mucibuka kandi yanari mu Burundi really meruka yaragiye mission sinzi ko yagarutse hanyuma uwo munsi tuvuye hewe mvayo numva sije mbona turahejeje sindi ko muvyibuka nari nihuta ngenda no ari kugira urindi iminota 20 aguha amahera ni wari kuyari ya nefsi yo programme yuko nduga kuraba umukunzi wanje ruguru so rero kuntu vyagenze narashitse mu mirandi yitegura mugabo umuhungu ndamutelefone twe twavuga ko andunga ikiritike mbona hageze saa sita ntara telefone ambwira ikintu na kimwe saa hindwi jewe ndi muhira nahejeje kwicara nahejeje kwitegura ndindiye yuko nduga kumuraba hanyuma 14 mbonye zigeze donc urumva ntati karandungikira ca ndamutelefone aca nyitaba nijwi urumva nyene ko yitavye ari kararira sinzovyibagira anyitaba ari kararira numva ko ari umuntu ababaye arambwira ngo rendez-vous twe dufitanye yuko uduga kundaba tuyikatse donc ati ntuduge ndamubwira ati kubera iki ngo nagwaye tavuga really wagwaye gute ntiyambwiye ukuntu yagwaye ntiyambwiye ukuntu yiyumva ashararira mugabo kwa kuntu nyene ubukunda umuntu urumva ukuntu siko ndamumenyereye uyu muntu vraiment kumva ko ari mu kibazo voilà birantera ubwoba ndajugumiye ndavuga done je ko atamera mfise twavuga ko ndungikira kandi akabanyenkeye ngo singende mwana avuga ati none umuntu nkunda ni gute yogwara singende kumuraba kandi twe dufitanye gahunda yuko n'ubundi na lisanse kuduga kumuraba none agwaye niho noshandeka kugenda ndavyiyumvira naragutelefoniye wewe sinzi kuvyibuka ndavuga ati ngoma nduge mu bantu bose bari hafi yanje ngoma telefone andi ndambwira andi bimeze uko ngoma nduge kandi nkeneye amafaranga naye andi mani muhezagire yambere umwana mwiza ntiyambagije ngo nibiki ndambwira ati birihutirwa nkeneye amafaranga naye ngoma nduge ruguru ndamusaba n'uruhusha kuko ico gihe nakora kuri STV aramuruhusha atazi ikintu na kimwe hanyuma ca ndaduga ndibuka nageze hajya kuri Volcano 17h telefone umuhungu yanse kunyitaba basi ndamubwira ko nduze kumuraba yanse kunyitaba ndahangayika umutwe urashuha urazunguruka ndavuga ati none ibintu bikorera bani biki hanyuma sinzi ukuntu niyumviriye kurondera umugenzi wiwe ndamutelefona ndamubwira acambwira ngo yagwaye ngo twamutwaye kwa muganga ngo kandi ngo ntashaka yuko uza ngo ntuze kumuraba sinze kumuraba kume nanje ngeze Bugarama nduga ndiko ndaduga kumuraba bon nyene ngo ndenzi muramvya hari sinzi ko ari mu rukeco nyene ngo mashike mu hari mu Kayanza bwari bwije vraiment sinayimenyereye mu Kayanza sinarinza aho gushikira ngo nihe malheureusement n'uwo muntu twe dukunda imyaka 2 ntiyari bwanyereke ahaba nshikayo bwije saa 3 z'ijoro namutelefoni yanse kunyitaba ndasonda telefone umugenzi wacu namwatumviriza rero ndaheba ndabashwanya agenda bakarira ndamubwira ati ibi bintu rero biri serieux kubera iki muri ko muranga kunyitaba tijewe ubu tuvugana ndi mu Kayanza
ati wa mwana liseoyeze yashitse mu Kayanza bose baragira ubwoba cyambwira ati mumbwira aho murinze kubaraba ubunyene kandi mutabimbwiye je ndarara mu ibarabara ngo mugenzi wiwe cavuga ati nta kundi no ko amaze gushika mu Kayanza donc ntibazi n'ingene naduze cyambwira ati dusangiye kuri hopital Kayanza ana ndafata imoto aho nyene ndagenda nshitseyo mu bitaro sanga hari abagenzi biwe benshi baje kumuraba mu bitaro nsanga nawe nyene bon nimitende muganga cavuga ngo tumutahane avuze ngo tumutahane hanyuma turataha umva je ryari mbere mbonye haba turagenda turashikayo rero abo bagenzi biwe cavuga ati rero twebwe turagiye ati wewe umucunge umurabe agize icaba ucudu telefone umunsi mijoro ndibuka yuko bitakunda ko atambuka neza agenda yunamye mugabo dutangura kwibaza yuko boba bamuhaye isumu mugabo urabona kwa muganga ntibaritora turiyumva none ko tutorondera umuganga apima donc bamupimishano ko ataba ndibuka ico gihe iyo ndirimbo ya Emerson ivuga abisibuzu y'uburyarya amashari n'inzigo n'ibiki ivyo bintu ndi hariya sinzi kwico kiganiro sinzovyibagira turi hariya kwitanganyika mu gitondo iyo ndirimbo niriwe ndayivuze baraturoga bakaduha amasumu n'amashano tukaguma tubaho iyo ndirimbo niho yari igisohoka yari ikiri nshasha sinzi impamvu burya ibintu iyo bigiye kutuba ko mu buzima turavyiyumvamo je ndavyiyumvamo ibintu bibi bigiye kumbako ndavyiyumvamo nguma numva iyo ndirimbo iguma ingarukamwe nkaguma ndirimba baraturoga bakaduha amasumu ikaguma ingarukamwe ndayiririmba ntazi impamvu ndiko ndayiririmba rero nshitse ruguru baramumpa ati mugwaze kuko urumva nije kumbure nari kumugwaza bigakunda ndamugwaza turagumana iryo joro turayaga turatera inkuru mugabo aribwa cyane mu nda ku buryo bintera ubwoba biranka ko asinzira mu ijoro rimwe aronda ndamubona gutya mu maso y'uwanje nyene tukaganira ibintu byinshi ukabona ko yakaragira effort kunganiriza ariko umambwira ko ameze neza kugira simbabare kugira nyene ndavyakire kugira nyene urabibona kwera nyene nawe nyene ubwiwe yarumva yuko ariko aragera ku munota wa nyuma so muhira narabaterefone ndatelefona mama wanje ndamubwira naduze ndi ruguru nagiye kugwaza naka kwera yaramuzi aravuga wihangane agwaye gute ndamubwira muhiri wabo kwera kurumva atakazitaba telefone muhiri wabo ntangura kubona amanimero telefone yiwe kandi nawe nta nguvu afise zo kwitaba jewe rero ncomba oblige kuza nditaba amatelefone yiwe ya famiye yiwe ntarinzi ndiko ndayimenya uwo munsi nyene mu bibazo urumva batangura kumbwira ati ni sawa urinde ndabwira ati jewe ndumusheri wiwe ngoke bimeze gute ndababwira gwaye uku bimeze uku nkoke nguze uratubwira ngo ukuntu bimeze ngo bibaye ngombwa ngo tuduge kumuraba ngwiki baje batangura kuvuga rero ngo amanuki ni Bujumbura ngo bamuvurize ni Bujumbura abagenzi be baravuga ati no nta kuntu na kumwe umwomanukana umuntu ameze uko aragwaye araremvye urumva ivyo bintu byari bya mbere ndabibonye sinovuga ngo Imana yarampezage canke yagize ikikumburi igihe nikirashika mugabo sinari bwabure mama sinari bwabure papa uwo tuvukana abantu bari hafi abakusin donc abantu bari hafi cyane ku buryo uvuga ati umutima wanje urakozwe nta na rimwe donc ubwo bubabane ntabwo nari bwigere numva ingene bimeze bon hanyuma iryo joro biragenda uko buraca abagenzi be baraza turasoka turamugwaza bacarazana umuganga baramupima turasanga bamuhaye ishano rimwe rero ngirajya asha sidamusiga mugabo jewe nkaguma numva afise icizere muri jewe araza gukira kubera nawe nyine ubwiwe yaguma ambwira ati tankete ndaza gukira ndaza kumera neza urumva hakagira aho nkarira mbona yuko inguvu ziriko zirahera mbona yuko nyene nta kiriko kirahinduka baramuha uwo muti
urabizi nawe ingene ucumera uravomisa uradiyara donc uramererwa nabi nyine cyane mugabo nkavuga nkumbure ko twamenye icagwaye ni sawa biroroha turaronka ukuntu tumufasha tumuvura aho reje ndaho ijoro ryose twararanye ndamugwaje bukeye mu gitondo turirirwana nije namugaburira nije namutwara muri toilette nije namwoza buri kimwe nyene cose abagenzi be bakaza tugafashanya abandi bakagenda hakaza abandi twari muhira twatashe hakaza abandi y'amapere nkumanita amapere umwanya y'abantu ntazi ya famille nari nkeneye kumenya mu bihe by'umunezero mugabo ntigeze menya donc ibintu nk'ivyo nyene hanyuma ku mugoroba hageze ku mugoroba nyene urabona yuko umuntu inguvu nyene zaheze turamujana mu gitanda tutangura kuganira buke twibutsanya ibintu vyinshi de promesse yari yaraguhaye sinzogusiga sinzogira iki nzokwama hafi iki ibintu ngivyo nyene hanyuma baca baranzanira amata ngo muha amata ndazana amata ndamuha amata ico gihe narasenze numva nanje ntanguye kugira ubwoba kwera ndavye ukuntu ameze ntangura kugira ubwoba hanyuma nca ndasenga ndasenga isengesho mu mutima ndamusengera ndamwatura ko gukira ndakubwira gutya nyine muri joro numva warubaye pasiteri muri uwo mwanya nukuri narasenze amasengesho vraiment ntarinzi yuko nanje noshobora gusenga narasenze hanyuma nca numva ngarukanye ukwizera nca numva mu mutima numva Imana imbwiye ati ntugire ubwoba araza gukira araza kumera neza urumva nca nsiga bon nca ndareka kumuha amata hama nca ndagenda muri salon kubera ko nari niri umunsi wose ntafunguye vraiment nta na appétit nari mfise nari umunsi wose ntafunguye hama abagenzi bashambye ati genda muri salon uburafungura kubera ko umva yageze 19h ntarafungura umunsi wose gati genda uburafungura ndagenda muri salon mbadafungura rero haje nyine ntanguye donc icizere cyagarutse yuko agomba kire numva Imana yambwiye mu mutima arakira nugira ikibazo haje ntanguye gufungura nza mbona basohotse mu cumba biruka ndashiki kwasi ngukuze n'imodoka ngo hamagara imodoka ngo nyine mbona basohoka mu cumba bapanitse ndavuga habaye iki bose basohoka biruka nguze n'imodoka ngiki mva umutima urasimbye habaye iki ndagenda undi bose nyine barapanika ndibuka bari abantu barashika nka 10 mwiyo nzu bose babagenzi be baje kumuraba uzi n'imodoka bo biruka bagaruka nyine ubona ko bataye ubwenge bose nca ndagenda jewe ndasubira umva jewe umutima watuje mvuye Imana hariya imbwiye ngo tuza arakira nca ndasubirayo subiyeyo baca barampa igikombe ngo umuhamata ngo guma umusuka ngo guma umuhamata ndamwiyegeka ko gutya hama ntangura kumuha amata jewe numva ntuje muri jewe ntabona ikintu na kimwe ntangura kumuha amata mugabo ayagarukana ndamuha amata ayagarukana hama tuvuga ati tubireke tumutware kwa muganga baca baramutwara kwa muganga nanje turajana dushitseyo umva dushikira muri agence ashikira mijonse jewe umwe caramfata kumbure abantu babimenyere barashobora kubona ko umuntu ariko aragenda mugabo jewe ntavyo nabona umwe caramfata aransohokana hanze hanyuma baca basigara hariya bariko bavugana n'abaganga iki ibintu nk'ivyo nyene jewe rero ndafise ijambo nyene ryari riri mu mutima umva naramvuye hari Imana imbwiye ati haraza gukira jewe numva umengo nibisanzwe numva umengo biraza gukira tumushikanye kwa muganga birahera nca ntangura gusubiramwo ijambo ndagibagiye baca ijambo nari narafashe muri Bible riranjanya I'm sorry
ngoma ndarisubiramo kugira umutima ukomere, ndarisubiramo nzunguruka ngenda ngaruka, ndarisubiramo numva nyene nakomeye nta kibazo. Izo sene zose ziriko ziraba numva umengo ntaco biriko birambwira. Burya Imana ni nziza cane. Hanyuma umwe acaraza arantora aranyicarika, acarambwira ngo ngoma ndakubwira ikintu. Ngo banza umbwire unyemerere neza yuko utaza kubabara. Ntaza kubabara? Okay, ti sawa, nta ngorane. Je mbwira ati uri sûr uti ndagusavye ntugire reaction nimwe, tije ngoma ndabikubwire twitonze utuze ushira umutima hasi. Jewe ndindiriye yuko agomba mbwira ati kumbure tugomba tumuraze mu bitaro ejo tuje tumutahana canke arivyo ndindiriye jewe. Acambwira ngo urazi ngo kabaye rero sinatahura ivyo arivyo ko numva umutwe wanje no umutima wanje hariho ibindi bintu. Ngo kabaye agaki ngo nyene ngo kabaye uko asubiramwo kabaye niko ndavyumva ngo kabaye really ivyo uvuze nivyo canke ntangura kurota rero ivyo uvuze nivyo canke kabaye ngo kabaye sinzi okay tisawa rero je sinavyemeye urambeshe tugende ndavyirabire ngusa ngo ntigikunda. Ndamwe ati nushobora kumbwira ko kabaye kandi nzi ko katabaye uri kurampenda. Ndamwe ati je nshaka twijanire ndavyirabire ngo uri so yuko utaza kurira. Ndamwe ati jewe tenkete sinza kurira ndaba umutimbaye. Je sinzi ko abantu bari hafi yanje baranzi fise umutima woroshe n'ukuri ndakunda kurira urumva ikintu yo kimbabaje sinigumya ndarira. Jewe rero ivyo bintu mbwiye ko kabaye ndavyemera ndavyiboneye. Acarahamagara abandi bagenzi biwe baca baja mu nama ku ruhande Gynella tumutware canke tubireke. Tuko biri kose ndashika aravyibonera tegeza kuvyibonera n'amaso yiwe. Baca barantwara turagenda dushitse ahantu bari bamuryamitse muri urgence. Hari ukuntu umuntu batamutwara muri morgue bamanza kumuryamika ku gatanda bamufutse gutya. Tuca turagenda tujanye n'abagenzi biwe bose dushitseyo mbona baramufuka arafutse. Jewe nca ndamufukura rero bose baca baja ku ruhande gutya kugira barabe seni gombibe. Jewe nca ndaza ndamufukura ndamara kubera ko nari menyereye kumubona asinziriye. Jewe mbona umenga arasinziriye bisanzwe. Bamwe cyane mwamubeshe arakanura arahema mukoreko. Donc je nabona umenga arasinziriye bisanzwe. Ntangura kumukora ko ngaha ngira gutya kugira vyuke, ntangura gukora ngaha kuzuru numviza impwemu ko ziko zirasohoka. Namuraba nkabona arasinziriye bisanzwe nkavuga ati ahubwo tugende tuweke kumukoma turagaruka niyavyuka bamuvure. Nkaguma ndababwira ngo wumvirize jewe nakora ku mazuru nkumva impwemu ziriko zirasohoka. Kumbe nizo ndoto bya bindi nashira mu mutwe kandi nyene ntubutahura neza ibintu biriko biraba. Nakora gutya nkumva impwemu gaca mwe mwamubeshe ngo wumvirize. Nahamagara umuganga babantu rero bariko barabona ibintu ndiko ndagira bavuga ati arasaze karabaye agomba akuri mu nzu atora amababi yiruke. Mugabo je nkumva umengo nije mfise rezo arahema ngo mumwumvirize. Batangura kugira ubwoba ti umwana arasaze rero turagowe. Mugabo je nkumva umengo ndatekereje muri jewe. Umugenzi wacu azambye ati burya rero tivyemere nivyo vyabaye. Nivyo sa mugabo
baca barantwara babona ko nasaze mu mutwe natakaje ubwenge mugabo je numva yuko ari ibyo kuko ni mwemu narazumva ariko arahema urumva hewe baza baramfata abantu babiri bamfasha abantu babiri umwe afata wundi afata kugira nsiniruke bari bazi ko ngomba ngire reaction imwe Bawe français nyose ego urumva bashabaza baramfata baransohora anyways hari akantu nakoze katumye abantu vraiment bose bavuga ati uyu mwana afite umutima ukomeye nararavye ndiko ndamuraba gutya je mbona yuko agikanura mbona yuko agihema bakugumanze kunkonvenka bambwira ibindi bintu vyiwabo ngo yapfuye ikintu nakoze nca ndamusoma ngaha kandi numva ni ntakanye ameze neza ndamusoma nca ndamufuka vuga nti ndagaruka yavyutse nca baramfata baransohora hanze wewe wasaze baca baguma banyicaye iruhande baranzana ku ntebe banyicaye umwe aguma yicaye uwunda imbere barindire ko niruka jewe ngira sinatahura ibiriko biraba kubera ko umwanya umwe numva umengo nivyo umutima umwe umbwira ngo nivyo undi mutima ukambwira sivyo burya rero buke naho dukomeza umutima harageraho vraiment inguvu zanka zicika buke ngoma ndavyumva muri jewe ko yagiye biguma biza buke ko yagiye aba bantu baricaye ngaho barindire yuko niruka biguma biza buke mugabo nkaguma nzana uwundi mutima wo kubigwanya sivyo aracahari aracari kumwe nanje nakona kumwe yonsiga ama promesse yose ibintu byose twapanze gukora ibintu byose ikiki hanyuma nza numva Amosozi arakorotse nica aho hantu nyene sinigeze nkoma induru sinigeze mvuga oya baza babona Amosozi arakorotse aho nyene niyo Amosozi ya nyuma novuga narize no kuri enterrement narira igosozi rimwe irindi rimwe nkaca mpanagura ndafata umutima ndawukomeza ku buryo sinzi ariko isaha yagiye kuba ndende kumbe nagiye kurira hati nagira mbwira abantu bose kugira nshemeza isaha ni ndende sinoyeza urumva hari gushobora kubura umuntu ukunda sivyo mu buzima bwawe uvuga uti uyu muntu vraiment ndabuze umuntu vraiment ku buryo nanje numva ibintu bingoye kwakira mugabo hari ukuntu abantu turihagarara ko sinzi kurabona kujya kuntu ureka kurira burya hajya uribikamwo ibintu byinshi muri wewe ntabwo umunsi uzorira sinzi kuvyibuka umunsi narize uyo munsi narize niwo munsi novuga ati nararize kubona yaragiye kubona byarabaye reaction ibituntu tubiri wamenye after dutuma ubabara cyane twarutuwe kwa kundi ntari naramenye byinshi kuri we atari yarambwiye famille yiwe atari yarambwiye byinshi kuri we imyaka ibiri nta kintu na kimwe ciwanje atarazi byose rero nca ngenda kubimenya yaragiye iyo wamenye kirakubabaza cyane byinshi cyane si kimwe si bibiri ariko ni ibintu biri privé ariko nagiye kumenya ibintu byinshi nagiye gusanga imyaka ibiri yose nari ndayimaze ngendana n'umuntu ntazi ndiko ndapanga kuzokubakana n'umuntu ntazi waramubabariye aho wasanze yaragukoreye amakosa vyarangoye kumubabarira kubera nigeze kubibwira umuntu ari hafi yanje ndamubwira histoire yose ivyo bintu namenye arambwira none uyu muntu uzomubabarira ko yagiye ko atagihari ariko nubaratwumva kenshi rero ko waramubabariye ubu naramubabariye ikiganiro kivuga ati uwagukoreye amakosa mbe wamubabariye ibaze gushavurira umuntu atakiri ku isi naramushavuriye ni nk'uku ndamushavurira birankaye ko ndamubabarira mugabo uwo mugenzi wundi nabwiyo histoire yose arambwira ati ibintu ukwiye kuvyirengagiza kugira ubandanye n'ubundi buzima uyu muntu même si atagihari ngo abikubwire byose
agusabe pardon kimubabarire hari naho usanga mu gihe adahari ibyo wumvise atari ko biri ijana ku ijana biba uri mugabo nabibwiwe n'umwe mubo muri famiye yiwe je numva no cibaraguza ariko ntacyo gusa naramubabariye gusa byafashe igihe kinini vraiment nabanje gukira ico gikomere kubera ko na ya misi yose turi mu kiriyo naguma nihagarara ko mfata umutima byaciye bisambukira rimwe rero byose haswe gusara vraiment yitwa iteriteka Gynella ivyo avugiye hano wewe bikubwira iki je biramaze kukimbwira nibyo atavuze arambano umuntu akuze aratahura ko haciye habade ikindi kintu kibabaza gusumba donc umuntu ashaka kugenda wari umwizeye cyane mu nyuma gacuro nk'ikintu gituma ahubwo wari wizeye umuntu atariwe nubwo yaba wowe ubabara cyane ariko bikubwiye iki wewe dukwiriye kuba abantu bameze gute nimba yarababariye uwo muntu gute ureka kubabarira umuntu mukiri kumwe ngaha kwisi agifise ingufu zo kubwira ati mbabarira ijambo mbabarira umuntu azori gusaba nimba atabo ryajya burimwo uwo muntu umenye ko riba ryamufasha umwanya munini kuko ni ijambo rigoye kuvuga mbabarira biragoye cyane ariko muri no Imana utababariye naho ugumana ibintu ku mutima ugasanga ni wowe uri kurababara cyane wa wundi yaramaze kwiyoza ku mutima nkabasaba ko commentaire zanyu tuza kuzironka kumengo uri kurarira oya byaraheze ni toujours nyene ko des émotions dashobora kuzistopa ariko nyene bon byaraheze namubabariye nari yakiriye narabandanyije n'ubundi buzima inyuma yaho warakundanye n'undi muntu gusa nyene ubyumva yuko biguma bigaruka uguma usanga nyene okay reka nirinde ko uyu muntu kugira bya bindi vyamba ko kuri wa wundi ntibizoseka uri kuramwe imicizere kandi ugasanga uri kurareka kumwizera kuvuga ati hari umuntu nizeye yarinze agenda nkimwizera ariko nagiye kumenya ukuri yaragiye utariyo voilà umva birababaje ni bon byaraheze imigambi y'Imana kuko umugambi w'Imana suwejo urumva suwejo gusa n'uwo iminsi yose ukora ivyo n'ubu umwana ifise imigambi yayo kandi tutohindura ariko nimba yararonse umutima ugumye urumva yarasenga kugira ngo umutima ugume after peut-être ko yakoze ikindi kintu kugira ngo amubabarire birahera uno musahari twese twovuga ati rest in peace aruhuke mu mahoro kandi Imana imwakire mu bwami bwiza bwayo so iyo ni imwe ni inkuru ya mbere ibonetse mu kiganiro isi dutuye isi tubayemo ni ikiganiro twafatiye umwanya munini kugira ngo kizozikira kirakurikiranwa twiyumviriye cyane isi yose nubwo tuzohura n'umuzungu tuzoshaka kumubwira kumusaba twereke isi yabo hari ico yamwigishije ko twese twigisha ibintu bitandukanye hama impanuro z'abantu 10 haravamo 5 nzima zigufasha canke 2 canke 3 rero hazoca impanuro nyinshi uzogenda urutoramo kimwe cyo gufasha nawe ubifitiye ubushobozi ufise icyo uhanura abandi urahawe ikaze ndagushimire cyane Gynella ndagushimiye cyane Nsiyandi tuzobandanya turi kumwe mu biganiro byinshi bitandukanye nibaze ko nawe uzotubwira intare yawe abisibuzuye uburyarya amashari n'izigo ni byinshi uteye imbere birabajya bagashaka kufa ariko Imana no ibintu nagomba mvuge ntibiba ariko Imana si Yohana kandi si Yasuma Imana ni Imana tirarenze umuntu wese kandi Yohana n'umuntu tuzi muri Bibiliya tuvuge ko akomeye cyane ariko avuga ati ariko Imana si Yohana hari byatokora Imana si Gynella Imana si Andi Imana si mwebwe muri ko muradukurikirana Imana ni Imana ni nyene bushobozi bwose nyene isi ni juru gupfa ni dupfa kukwira turinda no nijwi ryanjye gonga ariko rero next natwe murazi yuko
hari abantu bamaze imisi barashatse kutugirira nabi ariko Imana Pole sana tuyahane vraiment ariko kandi twaratsinze nk'abantu, ariko kandi reka nabivuge mu Kirundi mu kwishura neza novuga umuembesire cyangwa umupumbafu cyangwa umuntu wese atari mwiza kuri wewe birasaba yuko wivugira make hamuga cyumusengera cyane Imana imuha imyaka myinshi yo kubaho abone iterambere ryawe ndaguhaye kandi kaze kuri STV ukurikirana ibiganiro byose bicaho wongera ndakwibutsa kandi ko iki kiganiro cyitwa isi dutuye tuzokwama muzokwama mukurikirana ndagishikiriza je ndi kumwe na Gynella hawe kaze nongera ndabashimira ndabasaba kandi kugira subscribe kuri STV ni televiziyo yanyu televiziyo yacu turabakunda cyane bye 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 pop wow